Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubandanya gushikiriza misi yose kuri imbonesha kure umwanya w'amakuru agezweho avugwa mu bisata bigiye bitandukanye. Hari amakuru tuba twabatohoreje bivugwa mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, imibanire y'u Burundi n'amakungu, hari kandi bivugwa muri politike, mu gateka kazina muntu, mu butungane, umutekano, inkuru zivugwa mu kibano n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Tukibanda rero ku vyagiye birashikirizwa n'abategetsi batandukanye, ngingo n'amatangazo biba bivugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi, ni bigarukako cane mu bimenyesha makuru bitandukanye ku ngingo nyinshi nk'uko mejeje kubivuga. Umwanya rero wayagezweho, reka dutangure aya makuru tubibutsa aka kantu. Bobo Rugurika mu mwaka uheze mu mpera zabo za 2023 igihe hari inkuru nyinshi zari ziriko ziragaruka cane kuri Bobo Rugurika kukungene yatangaje ko Muhisi Petero Nkurunziza yishwe n'isomo yoba yarahawe nabo mu mugambwe wiwe CNDD FDD. Hari inkuru rero yaratangaje inyuma y'urupfu rw'umurundikazi yapfiriye mu gihugu c'Ububirigi. Bobo Rugurika yavuze ko hari abakozi b'iperereza boba bararungitswe Buraya kugira ngo bafate canke bagandagure bahunze Uburundi muri 2015. Bobo Rugurika nawe rero akavuga ko ari umwe muri bo, ariko agatangaza ko boba baramurungitswe kw'inshuro nyinshi ariko akabacika. Ubu rero ikigezweho nuko Pacifique Ninahazwe nawe ku rubuga rwe rwa Facebook yatangarije abantu ko hari uwifuza kugurura umutwe wiwe ngo yige ubwonko afise ni muganga Benjamin Ndagijimana. Muri kino kiringo ni Consul General w'u Burundi mu gisagara ca Lyon muri Sahara y'Uburengero, mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Benjamin Ndagijimana yari mu mbonerakure akaba no mu ndongozi za CNDD-FDD mu gisagara ca Bujumbura. Muri aya makuru rero turaza kubahereza inyishu Pacifique Ninahazwe yoba yatanze anashigikira vyatangajwe na Bobo Rugurika mu mwaka uheze, dore ko bompi n'ubundi bari ku rutonde batanzwe ko umutahe mpuzamakungu kugira bafatwe bahabwe igihano baciriwe muri 2015, nyuma y'uko rero hari hagerageje kugerageza kuvanaho Pierre Nkurunziza muri kudeta. Ivyo byose tugiye kubigaruka ko muri aya makuru. Vyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Nguyu yifuza kugurura umutwe wanje ngo yiga ubwonko mfise yitwa muganga Benjamin Ndagijimana. Muri kino kiringo ni Consul General w'u Burundi mu gisagara ca Lyon muri Sahara y'Uburengero, mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Benjamin Ndagijimana yari mu mbonerakure akaba no mu ndongozi za CNDD-FDD mu gisagara ca Bujumbura. Ku rubuga rwe rwa Twitter canke X yarayatangaje ko yifuza ico muha umutwe wanje akawugurura maze akinka ubwonko bugize hose. Rero kimubaje ngo nuko maze imyaka 10 ntangamakuru atamunezera bayita ibinyoma. Abamushikira rero muramubwirira ko nabonye byinshi ko numvishe benshi nkawe, niko Pacifique Ninahazwe yatangaje. Akabandanya agira ati kuva muri 2009 ntanguye gusaba ubutungane mw'igandagoro rya Ernest Manirumva, maze gusimba imitego itagiruka ingana yabahize kunyaka ubuzima. Amanama akomeye abitegura yarakozwe muri iyo myaka 15. Imirwi yo kubikora yarashizweho, imva yo kumpambamwo yarimbwe inyuma ya Cathedrale Regina Mundi. Amamiliyoni yo kumpiga yarasohotse, uburozi bwarateguwe, abigeme baratumwe, imitahe yo kumfata yarasowe, ubutumire bw'umutego bwarakozwe na Libera Mfumukeko yarusha muri Tanzania. Polisi caho caratumwe kumfata, abarozi n'abapfumu bararondewe, ariko Imana ishobora byose yarandinze, ko Pacifique Ninahazwe yatangaje. Akaba yabandanije agira ati amarementanye yarakozwe, imyiyerekano yaratunganijwe yo kuntuka, nyandiko zinyambura ubuntu zarakozwe, ibicapo binyandika ubusa byarakozwe, imbuga ngurukana bumenyi nkoresha zarageragejwe gufatwa n'ibindi. Muri ivyo bimpampa ndazi bitari bike muganga Benjamin Ndagijimana yabayemwo ntaco vyangize. Pacifique Ninahazwe yatangaje, akaba yabandanije agira ati hari abakoze iyo migambi imyaka hanyuma barapfa baransiga, hari nabo nasigaye ndatabarira imiryango yabo
bamwe ndabahungisha bagira bicwe kandi bari barakoreshejwe kurondera agahanga kanje canke bakoze mu vyo kuncafuza. Hari abari barapanze iyo migambi baramusha ejo bundi baja kwisanga bakeneye ko ndatabariza nabo bagira bicwe. Kumbure uwo munsi barashimye Imana ko itabemereye ko baronka agahanga kanje mu gihe bakarondera. Benjamin Ndagijimana, iyi si ibitse amabanga, uracari muto, urugendo ruracari rurerure, kuri ino si turi abagenzi kandi turi magirirane. Kagahanga ubona karazimvye kuko karinzwe n'Imana nk'uko irinze nako rwawe. Burya ngo niwakenera agahanga kanje uzoja kukagurira Uhoraho Imana yanje, Imana yacu, kuko niyo yonyene izi imisi yanyandikiye ngo ibindi vyose wokora ngo Uhoraho atarekuye ntacovamwo. Ni Imana itarya ruswa, wayishikira izokwibutsa ko tuvugana hanyuma ikubaza iti uhora iki mwene wanyu. Mu bihe vy'abanyabwoko batandukanye mw'isi ngo narumvise abagize iyo nyota yo kugurura imitwe yabo banka, ariko umutwe wose wuguruye usanga usa n'uwawe. Ibihimbane bimwe uhereza kugira ntuntu no kwicuza turi bamwe. Bazibekene nazwe rero akaba yaheraheje ubwo butumwa bwiwe bwa Facebook agira ati maze imyaka 15 ntabariza abarenganywa, nsaba ubutungane ko bishwe, nsabira kurekurwa abafungiwe ubusa, nondeza abanyuruje, ntabariza impahazwa. Ndasaba Imana ko yokurinda ayo mabi kugira sinze nkenere kugutabariza nawe. Vyombabaza hamwe Imana yagucisha mu vyago kugira tahure ku bwa bundi ntariko ndabesha muri iya makuru yahora akubabaza. Ariko nivyagushikira ntuzutinye kuntumbera, niyo utaba uraronka umutwe wanje kandi nabawe uzobabwire ko bishitse ibyago bikabashikira, naho boba batakiriho ntibaze batinye kuntabaza. Ngivyo nzoba nshoboye gukora nzobikora. Muri ico gihe rero baryobona bitwa abagenzi musange politike ninagutabariza canke ngatabariza uwawe, bazonuka kunyene ntuka bongere bifuze kuntwara agatwe nk'uko uvyifuza. Si ndabikwifurije, Imana ikurinde muvukanye Benjamin. Niko basubikanye n'ahazwe rero tangaje ubwo butumwa ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Tubandanye ngo mu bihugu vy'ibiyaga binini bizosaba umwanya kugira hatorwe umuti ku kibazo kiri hagati y'u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ivyo bitangazwa n'umuhinga. Harahize umwanya hibonekeza amatati hagati y'u Burundi n'u Rwanda ku ruhande rumwe n'ubumwe n'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo ku rundi ruhande. Abakuru b'ibihugu vy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baranamaze kugira urunani kugira ngo barwanye mugenzi wabo w'u Rwanda Paul Kagame, bafata ko ari umubanyi mubi afise imigambi yo kwiyagurira akarere. Kubw'umuhinga mu bijanye n'akarere k'ibiyaga binini akaba n'umwigisha muri za kaminuza ni Ismael Bukanane, bizosaba umwanya kugira ngo hatorwe umuti indyane ziri hagati y'ivyo bihugu bibanyi vyo mu karere. Bw'iyo ncabwenge mishamirano yose iri hagati y'ivyo bihugu bitatu vyo mu karere k'ibiyaga binini kera cyane, mbere no ku bihe bimwe bimwe bikagira umuzi mu vya politike, ubwoko n'ubutunzi. Ndibaza ko ivyo bizofata umwanya muremure kugira ngo amatata ari hagati y'u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, kuko si ingorane zifatiye kuri M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo canke Red Tabara mu Burundi. Niko rero umuhinga abivuga. Akongera agatomora agira ati ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo racariyo abagwanyi ba FDLR n'abakoze ihonyabwoko bashigikiye igisirikare ca Kongo. Ku kijanye n'ibihugu bibiri u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biriko bigerageza gushigikirana no kuja hamwe ngo bigwanye u Rwanda. Ufashe rero ko hari ibisigarira by'amatati yo muri kahise mu bijanye n'imigenderanire igoye hagati y'ivyo bihugu bibanye, ku bwaje novuga ahubwo ko bigoye kuvuga ko matati amaze imyaka myinshi azoterwa umuti vuba. Ubwoba n'amabi ashobora kwaduka. Ismael Bukanane afise ubwoba ko ashobora kwaduka ubukozi bw'ikibi bwo mu kivunga hamwe amatati guma yibonekeza. Amatati hagati y'imiryango haraba bamwe mu banyagihugu ashobora no kwadukamwo amabi atagira izina mu kibano, no gushamirana hagati y'ivyo bihugu birashobora kwiyongera ku buryo butangaje mu karere. Niko uwo muhinga Bukanane abibona. Ku wa 11 uheze indongozi z'u Burundi rero zarugaye imbibe ico gihugu gihana n'u Rwanda, bakagiriza umukuru w'igihugu Paul Kagame gutunga imirwi y'abagwanyi b'iterabwoba b'Abarundi. Ikiganiro n'urwaruka rw'abanyekongo naho i Kinshasa ku mugwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku munsi w'Imana uheze,
niho rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye atahishiye inziga afitiye Kagame afata ko hungabanya akarere. Paul Kagame rero yishuriye mu ikoraniro ry'igihugu ryitwa Umushikirano mu kwishura abansi biwe mu gihe co kwiyamamaza kwiwe imbere yuko asubira gutorwa. Vyiyamirijwe umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi muri Kigarama guheze yagiranije na Paul Kagame na Adolf Hitler yemeza ko afise imigambi yo kwagura akarere. Umuti rero ngo woboneka bwa mbere wa nyawo kandi ukwiye kuri ivyo bibazo ni ukuvugana hagati y'ibihugu, ibiganiro niko bibonwa na Bukarani. Rero amakungu oni n'amashirahamwe nk'ubumwe bwa Afurika, ubumwe bwa Buraya bataye ibintu nkama mu gutera intege abakuru b'ivyo bihugu bitatu kugira ngo bagirane ibiganiro vy'ukuri kandi vyubaka. Niko rero hanura ku bwa Ismail Bukarani byaba mpuzamakungu rero mutegerezwa gutegekanya ibihano ku gihugu cose co kwabwirwa n'agasotoro bonyanga amategeko mpuzamakungu kwinjirira ubutaka bw'ikindi gihugu no kutubahiriza imbibe z'ibindi bihugu bibanyi. Ivyo rero bitegerezwa guca mu matohoza yigenga, niko uwo muhinga arangiza atangaza. Turabakengurukiye cane mwe mudahwema gukurikira imbonesha kure ya Hose News. Ngusabe kugira ngo ntuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho muri uyu mugoroba. Iyi ni Hose News, fyonda kuri subscribe canke sabone mani bahezagire.